Ego nigiye ku mazina y'iwanje nitwa Igiraneza Diane. Yego. Naje kurondera ubuzima ino mu gihugu c'Abarabu muri Saudi Arabia. Yego. Hama rero nje kurondera ubuzima hama nkwana n'umudamu yitwa Amina Yego. batazira ku izina rya Mama Sumaya. Ehe. Yaraje aza kunkorera amafaranga Yego. angana n'ibihumbi 2 n'amahera 100 y'amareyali ya Saudiya. Ayo mahera yatoye kuva kuri zo tarike 12 z'ukwezi kwa kane. Ndategera ko ama icyo bita kode kugira ngo batanga amafaranga mu Burundi. Ndarindira ndabura. Yego. Ama ku itarike 20 niho namubajije ndamubaza nti none ya mafaranga utarayandungikira byagenze gute? Atarambwira ati Diane umura ego kuwa mbere bazohita bayaguha. Mbere yabivuze mu gifaransa ngo rendi ngo ejo rendi ngo bazohita bayaguha. Yego. Hama ndavuga atego nta kibazo. Hama niho itarike 22 nagiye mbona ndungikira ubusika bwo kurira. Ndamubaza ntese ko mpaye ubusika bwo kurira ni iki habaye iki wagize ikibazo giki wagize ingorane iki? Hama insiguro yampaye numvise ari insiguro ntashobora kwemera. Yaguhaye insiguro imeze gute? Yaciye amizigura ingira imbarira ngo baramwibye. Nca ndamubaza nti none ko amahera ejo ku mugoroba twavugana yuko uyampa ejo kuwa mbere twabivugana ari dimanshi ukabambwiye yuko uyampa kuwa mbere ibi navyo bikaba byabaye itarike 22 numva bisa n'ivyo wanje itarike 12. Yego. Bimaze kugenda gutyo yasubiye kumvugisha ndaguma ngaho ngumye ngaho niho mu nyuma rero yandungikiye amawodiyo. Yakurungikira amawodiyo ambwira yuko amafaranga azoyampa. Yego. Rero ndarindira ndabura. Yego. Mu nyuma ambwira ngo urumva ngo jewe ngo ivyashikiye ngo nta kibazo ngo amafaranga yawe ngo nzoyaguha. Yego. Amawodi yarayampa. Reka mbaze nabumvisha abadukurikiye amawodiyo kugira bayumve. Iya mbere niyi. Ndiakora nakwishonje nasana twandi. Nihanganiye kwibaza byashike kintu nabishatse kandi uraziko sugamira nshaka amahera. Nuje hano nicaye ubona hano njyamo nko kumva n'ikintu. Arindira ndondera nandi hano n'amahera. Akona kugira ngo ndafise amahera nakuma amazi ndayabura nakoga turi ngara mu nzu. Shaka bisanda ndakomenda shima Imana. Ngiye kurangira ndagutabara ndaguha amahera yiwawe. Aha ndiko nderera nsavye indaro ndyama hasi. N'abafise amahera yawe nayakwima kugira ngo mushike kuki. Cyabibaza ko arivyo nigirishije kugira ngo nje amahera yawe ndayaki. Kanga wandungukanye amahera yiwawe ukayaronka. Nesa ni dimanche bazatayarungika none ga Mama Sumaya. Reka mbanze mbere iyindi ya nyuma yavuze gutyo. Kwanga nje gushakisha wumva ndabakunda bandanya akazi nyine nangana amahera abantu. Anambwira nibaza ko umunsi umuhungu wamukora amafaranga cyangwa se twinjira wowe ku munsi arambwiye amahera ndayarundi cyari ku munsi wa kanga so umunsi nari nagiye gutanga amafaranga nari mfise n'abandi bakobwa amahera baratwara bine akusigaye dushikiriye kuna namaze kuyaho uwamayatora cyo n'ikibazo cyanjye igihe cyose icyo ushaka ni amafaranga ntabiri y'abakoresha z'imana bimfasha ntarumizi bisa ngasubira gukora
gusa nico kimwe gusa ntugure groupe nawe arimo nawe arimo noshiramo akajyanye nyine tukunganiriza n'abantu nk'umuhunzi kuko nje nta kintu kimbujije amahoro nk'amahera y'abantu n'amagambo y'abantu ariko amagambo y'abantu sinyatinya kubera umuntu avuga ibyo ashaka n'ibyo yumviriye ukuri kwanjye kuri muri njyewe n'Imana yanjye kandi jewe icyo nzi ko nta na kimwe nisunze mu mahera atakaye cyangwa nisunze mu bibazo byashikiriye hari abantu barenze 10 babibonye icyo cyonyine kirakwiye nanjye naje nca ndekera Imana abantu bakavuga ikibazo bashikiraho no mwaka nabonye ko butateresheje nari namaze gufata gutaha nahise ikibazo mu mutima uhura niba nzogwisha ibyo nari naronse ngabanya amahera abandi ariko nubundi ko ndaziruse ko je nta n'ubwoko bw'umuntu afise ibyo narondeye ni amahera y'umuntu arimo sida nyine n'ibibazo bishatse gushikira umuntu nta kundi abantu bo kuvuga fasha babona kugutahura ndamwe kwigana Navetse ko nafashije no mu gihe Pakistan je nafashije no kwimura ibintu n'ibintu byo mu nzu byose narataha aho n'ubu nyine nabikije frigo aho iwanjye barahejeje kuyiba haja basi ibibazo by'umuntu yama hano urumva aravuga yuko yahuye n'ibibazo ntakana amafaranga yawe mugabo akavuga ko yahuye n'ibibazo ibibazo yahuye navyo uraza kubitubwira ko muri uko bikubariye ariko reka mbanze numvishe abadukurikiye nyene uko nawe waciye wishura. yego je ndavyumva none ereka ivy'iwanje ntibisa n'ivyo vy'abo bandi batwawe amafaranga ivyo ntibisa amahera y'iwanje waje kuyatora ku itariki 12 niho waje kuyatora urumva none 12 z'ukwa gatatu urumva 12 z'ukwa gatatu none wumva bisa nabo wowe uvuga ngo hariho n'ayandi ngo hariho n'ayandi yagiye y'abandi ivyo ntibisa urumva ivyo ntibisa rero je ndakwinginze umpa amafaranga yanje amahera 250 vy'amareyali nayo nashobora kuguhebera je nico ukunda ntabarumariza amafaranga yanje aho mbwira ngo sijya mbere ngundugikira amahera ngugirane wewe jengira ndakubaza mbega ikwiye oye ari business yiwawe ari nyungu yiwawe wota bo kwiba wogira gute weje imitwe yiwawe ntayandiko ndumbiriza urumva kuko nubwo ugenda gutora n'amafaranga naho ugenda kuyatora muri banki ushitse hajya muri ville agaca gukorokana canke bakayagusupa bakayakwiba urayariha urumva urayariha kubera ntibashobora kuyaguhebera ariko aya mafaranga nakoreye mu gihugu c'Abarabu ndara inzara nkubitwa nkubagurwa nsubira ugaca ufata amafaranga yanje yose angana gutyo oye yose ugaca utekera ukagenda gusumira abana bawe ukagenda kwambika abana bawe neza ivyo jewe nobikwemerera nabarumpereza amafaranga yiwanje urumva kubera aya mafaranga wayatora ari business yiwawe ukagenda ukunguka inyungu rero wagiye urunguka mu gihe cyose wakoze sinzi yuko uwoba warayinzaniye ngo tuyigabure urumva jere ndagusavye amafaranga yiwanje uyampe amahera yiwanje uyampe uzobukoze bitaririrwa biragenda kure kuko nta muntu atazi ukungene ino mu gihugu c'Abarabu tumerewe nabi dufatwa uko bigombeye umuntu akirirwa inzara akayirara urumva umuntu yaheza gukora akazi ngo tora ingazi itangura koza ibambaza isaha 7 z'ijoro ndakwinginze rero umpereza amafaranga yiwanje jewe uzobukoze nta majambo menshi nkeneye ko tuvugana nawe kubera iki ari business yawe wari kurungukira abana bawe kandi noneho jewe ivy'iwanje ntibisa n'ivyo vy'abo bandi ntibisa kuko ari wanje waje kuyatora ku itariki 12 urumva 12 niho yatora wambwira ko amafaranga uyamparende ibi ni ibiyago twayazi ndiko ndakubaza ati mbeka amafaranga utarayama naye kubaza ku munsi wa 4 bucungira ngo amafaranga ngo bazohita bayaguhereza rendi nararindiriye ndabura jewe mpereza amafaranga yanje nta kindi kintu nkeneye kuri wewe amahera yanje Okay, hano rero abadukurikiye bavyumvise yari yakobwa ingorane ziwe nawe umubwira ati nyaboneka je nkeneye amafaranga ingorane yakubwiye zamushikiye zikuru je nibaza ko tuzugaruka ko urazitubwira mu majambo makeya mugabe vyamushikiye vyatumye atayaguha n'uyu munsi tubwira aho bigeze rero
urumva kandi ahoye ubona avuga hamwe 2,100 ahandi 250 mhm, watokura abantu urumva yambwira yuko ngo 50 ngo nayo umushoferi eh, ngo baze kuyatora ngo nayo umushoferi kandi icyo gihe barazananye madamu wanje ako kazi tururukana na hariya hasi mm, urumva mm, urukanye urabona ko bobo baca baguma bifunze ibi bintu byabo byirabura mu maso nawe wene baramubonye mm, urumva mm, kubera jewe sinshobora kugura urupangu ntibikunda ni madamu ntakayugurura yego, rero we yaciye ambwira ngo ntuvuge ko urungitse 250 ngo 2,100 ngo 250 kubera ngo ujye ubona yanzanye ngo ndamuhemba 50 mm, niho haho rero wumva harimo 2,100 umva igituma mvuga 2,100 urumva yatwaye yose urumva aravuga ari umushoferi sayo namuhaye avuga kugira ndongikire urumva nta n'icumi na rumwe yego, ari namuhaye mu maboko 2,100 mm, by'amareyali mm, amareje nkamubwira ati ibyo wanjye ntibisa mm, ntibisa mm, ntibisa n'ibyo by'abo bandi kuko abo bandi ntibadutwariye ahavuga ngo baramwibye mm, ego nimba baramwibye birumvikana mm, mugabo mm, ntibisa n'abo bandi kuko byambwira ko amahera y'amakunga mbere mm, mm, kandi jewe naranamurondeye ndamubwira ati none kuvuga we ko bakwibye none ibyo wanje wumva bisa n'ibyo by'abo bandi amatariki ataramwe bamwivye gute? Yakubwiye ko bamwivye gute? avuga ngo bamusanze mu nzu ngo baramwibye nanje ahavuga ngo baramwibye nari nkeneye yuko azana ibyabona byerekana yuko bamutwariye amafaranga Erega niyo bomwiba je numva umenga si ikibazo cawe usibye ko nyene worindira kumbure nkuko wakabivuze ni business yiwe, none ubu aka kazi yaragahevye ntiwanyumvise? byacitse eh ubu ndakumvira ati ariko arakora aka kazi nyene ko gufasha mwebwe muri Arabia Saudite kurungika amafaranga mu Burundi. Okay, jewe igihe ubimbarira naramurondeye uyu nyene Mama Sumaya, mbeo ni Mama Sumaya bavuze ko andi mazina yitwa nde? Amazina yiwe nyezina. Amina Yitwa Amina. Ariko jewe nyene nayenzi iyi Mama Sumaya naramurondeye ndamubwira ikibazo cawe ndamwumvishe n'amajwi ndamwerekana byose. Naco yanyishuye nagombye ko atanga n'umuco ntiyagombye ko tuganira naciye ndamureka. Ikintangaza nuko wumva n'ubu agihenda abantu ngo arungika amafaranga mu Burundi mu gihe wumva nawe ubwawe yakuririye kandi si wewe wenyine kuko Mama Sumaya hari abantu benshi yaririye amafaranga n'ubu ndazi hari abantu benshi baza kuza ngaha hari abantu benshi baza kuza ngaha ndabizi muri commentaire baza kwandika benshi abantu yaririye amafaranga kubera ko bafise timu donc yo kubiba amafaranga bakorana na bajya bagabo barungika amafaranga hanyuma mwagwiza amahera bagaca bayabajya. Uwo munsi tuko turavugana hariho abantu benshi cyane bariko barishuza amafaranga bibwe mw'iyi nzira nyene. Nk'akarorero reka dufate ko yibwe mw'iyi minsi nka ntuzenya ayibwe hagati ya uyu ntuzenya reka turabe hariho uyu Salumu Ali yakoresheje abantu benshi cyane mu kurungika amafaranga kandi n'uyu ndumva neza ko iyo bari umukozi wiwe nabo nyene bakoranye usibye ko kumbura hari akora ku giti ciwe. Ariko amakuru mfise nuko hagati yo gukorana Salumu yivye abantu amafaranga adaharurika ubuhoho no kwitaba ntakitaba niyo umuntu amutelefone ntiyitaba kuri telefone. Byumvikana yuko rero afise ikintu yiyagiriza
amakuru mbere mfise kuri Salumu nubwo atari we munsi yatumye dukora ikiganiro nawe ni uko Salumu we wa mbere yaramaze no kuyanyaga yigira ahandi hantu kugira ngo acikane aya mafaranga atagira uko angana amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi. We yaramaze kwigira, hari uwambwiye ko bageze mu bihugu vya Afurika y'Epfo. Ubundi ambwira ko nyine yagiye ari Dubai, maze kubigwa n'abantu babiri. Kandi aho yarari muri umuhamagara kuri normal aho yarari hariya telefone yo ntiyitaba, vyumvikana ko yoba yarahunze. Ikintangaza no kuntu ashobora guhunga rero, kandi nanumvise icyo kibazo na ambasade yari ikizi, hanyuma agahunga agaca ku mipaka bataburose amapasiporo yiwe, kandi bazi ko yivye abarundi kazi benshi aho muri Arabia Saudite. None ku bwabo nk'ubu rero wipfuza iki? Wipfuza ko Mama Sumaya yogukorera iki ku mafaranga yawe? Ati none ubu wipfuza iki? rero ikintu nifuza nakwifuza yuko yompereza ayo mafaranga yanje, kandi ayo mahera bumva ntayahakana. Nifuza yuko ayo mahera yanje yoyampa, hama jewe yobakoze nta kindi kintu ndamusaba n'ayo mafaranga yanje. Ayo mafaranga yose umwishyuza mumfashe uyashize mu madolari nangahe, uyashize mu marundi nangahe? ni ukuvuga bariko baravunja kuri ibihumbi ni ukuvuga amadolari idolari 500 na mirongo ibiri n'atanu, idolari 500 na 25. Ego bariko bavunja kuri angahe muri ico gihe? Muri ico gihe bariko baravunja ku bihumbi 5 n'amajana 5. Okay, ubwo abadukurikiye bashaka kugwiza bakumva. None ko atayahakana, je nipfuza kumenya, nzongera ngerageze ndamuhamagare, ama jewe n'ikiganiro ndaza kukimuha cyumve, ni yagomba kuza kubyiregura ko canke guha amafaranga yawe, ubwo tuzomenya igikurikira. Mugabo uyu munsi nzongera ndamurondere, nubwo namurondeye akavyanka, hanyuma twumve ukuntu vyogenda. Jewe nubwo yovuga ati je nkeneye kumusubiza amareyare yiwe, turamubwira, turongera tumuhe ubutumwa, hanyuma n'ivyanka ko atwishura nk'uko yama bikora, navyo tuzogaruka tubibabwire. Ariko ngaha reka mbanze mvuge ikintu kimwe, je mbanze nibwirire abarundi n'abarundikazi. Uyu munsi uyu yarivye amafaranga wewe, uyu mama Sumaya nyene, kandi naramutangaje, abantu baramubonye, mugabo bariko bamucisha ko amafaranga. Nagomba mbwira abantu no kumucisha ko amafaranga, ejo uwaziba ntazagire azokwibwa tumbera ngaha tubwire ngo yatwivye, ngo amafaranga yazimiye. Umuntu acisha amafaranga kuri Salumu, ejo nihatakara amafaranga yiwe ntazagaruke ngaha ngo atubwire ngo yatwivye, ngo amafaranga ngo yazimiye. Kubera yuko babikora narababwiye, kandi narakoze ibiganiro ngaha. Hari abantu batakaje imiliyoni zirenga 200 yaciye kuri Salumu. Wenye nariyemerera amamiliyoni arenga 200. Ibaze nko nashobora kwiba nka 5 miliyoni, ihino si mu miliyaridi no kuko maze kuyiba keshi mu bice bitandukanye. Abantu baguma bamwizera, bamucisha ko amafaranga, kandi n'ubwo yamucishije kare arayakurikira ashika mu Burundi, ariko uburisika ko ejo atazoshika. Iyo abonye amafaranga agwiriye aca avuga ngo bayanyivye, canke akavuga ngo bayablokeye kuri banki. Izo nizo systeme bakoresha. Bantu mucisha amafaranga kuri Salumu, bantu mucisha amafaranga kuri Mama Sumaya n'abandi bakorana bose, vraiment nimwibwa, ntimuze muvuge ntimwaburiwe, ko si ubwa mbere si ubwa kabiri bibaye. Si ubwa mbere si ubwa kabiri bino bintu bibaye,
ndamaze kuvuga abo bakorana ni ba Dadarawo, nk'umuntu acisha amafaranga kuri Dadarawo nawe n'umukozi wa Sarumu nyene bakorana mu kwiba, urumva baregeranya amafaranga amara kugwira, amafaranga amaze kugwira bagaca babloka amanimero, bakareka kwishura abayarungika, wandika ntibakwishure. Gusa we igituma kumbure nashimye ko twino tubishira hanze ni kubera ko twumva ko ibintu vyabaye imbere yuko je ntangira kuvuga bano bantu, niyo mpamvu kandi ho abantu baza benshi n'ubu inbox bambwira ibintu vyabaye inyuma y'igihe nkoze ibiganiro nkabishira hanze nkerekana ko ari abasuma bano bantu bariko bariba, sinshobora no kubaha umwanya kuko mba narababwiye babizi mugo bakarenzako, kandi nejo ndazi ko bazoza. So rero ndabakebuye ntagire umuntu azongera kwibwa. Wewe reka tugushimire, hanyuma tuzogaruka mu nyuma mu kiganiro kumbure tubabwire uko vyagenze hagati yawe n'uyu muntu mwahaye amafaranga. murakoze namwe reka tubashimire. Ntaco wongerako? Jewe icyo nongera ko gusa nuko yokumviriza kino kiganiro cabaye hama akampereza amafaranga yanjye. Ukebura iki abamucishako amafaranga none uyu munsi? Abariko baramucishako amafaranga mu bagenzi banje jewe narababwiye yuko jewe yanyivye amafaranga yanje yayanyivye atayampaye. Uyu munsi nkabona bibwiye ntibashobora kongera kumucishako amahera. Abazoyamuci baguma bavuga ati bose bakira ati yane wowe ivyo wawe mama Sumaya yashatse kukwiba yabisizemo ubusikure bw'ububanditsi kuko amahera y'iwawe uravye itariki yaje kuyatorera ugaca urabona igihe avuga ko bamwibiye ntibisati rero yagombye kukwiba kandi yakwivye ikibonanye. Dolari majana 5 n'amafaranga menshi cane, ubu bavunja amajana 6, dufate ko ari imiliyoni 3 zirenga. Murumva yuko yarakwishe, ariko no mwico gihe cawe reka dufate ko zari mu miliyoni 2 n'igice zirenga, naho nyene zaba 3. Murumva ko ubwo busuma burarenze. Ndagushimiye rero ku kiganiro mwaduhaye, mugira ibihe vyiza. Namwe murakoze reka tubashimire. Murakoze. Nshuti zanje kandi nababwira ikintu kimwe, nama nababwiye kandi cyane cyane mbwire mwe muri Arabia Saudite, mwe ntimwumva vuba mumaze kumva ko umuntu ari umusuma canke yivye umwe muri mwebwe kubera ko abahendahenda uwo munsi agashika neje agashika amafaranga, muzi ko atazogira akabloka. Za muritonda, hariho abantu tuziyorungika amafaranga beza bukuri batagira ubusuma, muzoze muratuma mwandika muri commentaire tubahe nimero yabo, bariho apana gucisha umudarara. Nta niranga muntu yo muri Arabia Saudite afise, yaratorotse deja, ntari no muri kontra. Niyo yo yakwiba nta na passport afise, niyo yakwiba. Hano harabaza bakambwira ngo Suavisi yaranyivye, ariko hariho uwitwa Suavisi namuvuze imbere, wewe yahenzwe n'ubu Ali Salum akaza abwira abakobwa bakamuha amafaranga agaca ahereza Ali acaje atwara yose. Ubu Rusi n'ubu bariko baramunigagura ngo abahe amafaranga kandi nta n'ikingoro yariyemo. Reka nce nkibura n'abantu mwibwa mu buryo, we baragutuma ngo rondera abakiriya, ukabarondera akaza guha umufyeto duke duke, ariko we agaca yegeranya inoti zose, kandi iyo bayatwaye basigara baraniga wewe. Uyu Rusi canke Suavisi aba bose ko ari babiri bagiye bahendwa n'abantu barungika amafaranga, bobo ntibayarye, agaca yirira baba boss babo. Murumva ukuntu muhura n'ivyago. Rero mwe murungika amahera muze mwitonda kuraba umuntu abwiye ngo gira abafasha, gira abahe ikarata kugira ngo murungike, kuko muzibwa pe. So murakoze rero, ndashimiye mwe bakurikiye kino kiganiro, namwe mwese mwibwe n'uyu musuma. Muze kugaruka ngaha muri commentaire mubimbwire canke munyandikire inbox muciye kuri WhatsApp mubona ngaha imbere yanyu. Mugira ibihe vyiza.